dusanzwe dufise igikorwa cyo kwimenyereza ubwa twabatumiye uno munsi kugira tubabarire urukino turiko turategura ruzoduhuza n'indi migwi y'ibindi bihugu rizobera mu gihugu cy'u Rwanda. Uno munsi rero twibajije ati abantu badufasha guteza imbere inkino bazimenyekanisha, abamenyesha amakuru b'inkino dukwiye kubibabarira hakiri kare bamenye ibyo turimwo, babishikirize bazi intumbero yavyo. Mwiyinga asigaye iminsi indwi, mwiyinga tuzoba turi mu Rwanda guhiganwa n'ibihugu birenga 10 mu byo koga. Iryo higanwa rero ni higanwa ry'aka karere kamwe ibihugu 11 duhereye mu buraruko muri Eritrea, Ethiopie, Somalie, Djibouti, Uganda, Sud Sudan, Kenya, Tanzania, u Rwanda no Burundi. Mugabo kuko basanzwe bazi yuko ihiganwa ryo koga mu bihugu byo muri Afrika ridakomera, kenshi batitabira izo nkino, basanze yuko badusaba yuko turatumira n'ibindi bihugu byo mu bundi burere. Ni ukuvuga rero kuri iri higanwa turabona yuko batumiye ibihugu byo mu karere ko muri kagira 4 kagizwe n'ibihugu by'umanuko ushika muri Afrika du Sud. Higanwa rero yashaka guhuza ibihugu birenga 10. Twebwe turagiteguriye kandi tuzogendayo cyane cyane bivanye nuko mu mwaka uza iryo higanwa rizotegurirwa ngaha. Umwaka uza rero barabidusavye yuko tworitunganya rikabera i Bujumbura. Murazi akamaro k'inkino ziteguriwe mu gihugu iwanyu, akamaro karimwo, akarusho karimwo ni kaniniya. Twashatse rero kubatumira kugira tubibabarire impande yitegurwa ry'urukino ruzoba mwiyinga rimwe mu Rwanda Kigali. Mumenye ko tugiye tujanye rwaruka kugira cyane ruhiganwe, bazi yuko umwaka uza bazogira competition ngaha. Nakaryo ko kubibamenyesha kandi namwe bimenyeshe abarundi yuko ihiganwa tugiyemwo mu mwaka uza rizobera ngaha mu Burundi. Ni higanwa bigenze neza, rishobora kwakira ibihugu birenga 10. Nakaryo kuri mwebwe kuko umenye ibyo two turategura ingene biriko birategurwa, amahirwe dufise yo kuri jamwo, uburyo dufise, ingorane dufise, kumbure mu bishikane kure. Twizogera muri iryo higanwa rero ritunganijwe mu Rwanda, ritunganijwe mu imigwi kurikije imyaka, niko isi ishirahamwe ku isi ribisaba. Ubu burere butunganiriza inkino ko butegeza gutunganya inkino mu byo bita imigwi y'imyaka. Dutwaye abana bafise imyaka 12 no munsi, hanyuma akabaho n'umugwi ufise imyaka 13 hagati ya 13 n'ine, umugwi wa gatatu n'abafise imyaka 15 na gushika ku 16, hanyuma n'ihiganwa ry'abakuze
ritangura ku myaka 17. Twebwe rero twaba turijamwo ubwa mbere, twibaza ko bibaye inshuro 5. Twahora dukunda gushira imbere urwaruka rutoyi, mugabo kubera ihiganwa umwaka uza aritwe tuzozitegura, twashize imbere abakuze, kuko abakuze tubabuze mu mahiganwa biragoye kugira tubasubirize. Iyo migwi yose twayitwaye mu bahungu n'abakobwa, dutwaye abana bashika 12, dutwara 12 bijanye nuko uburyo dufise ari buke, kuko n'uburyo hatarimwo amatwi ansumira uburyo bwa leta. Baratubariye yuko uburyo bwa leta bwaheze. Leta rero niyo akunda kudufasha, bibuze ahandi dukunda gusaba, ahandi twosabye bakatwumvira ntibatwumvira. Ni cya kigo c'inkino citwa Comité National Olympique, bajya mbere buca tubaheba kuko n'uburyo baronka umenga bushira ahandi babushira mu nkino. Ubu rero dusa nk'abariko barabasezera kugira ubwo buryo baronka bashake babukoreshe mu vyabo. Mugabo haheze imyaka itari mike umugwi wa natation batabura byiza, nivyo bavuga ngo baravye byiza, ugasanga batanze uburyo atacu busigura. Ubu rero ni leta ihora idufasha, leta yivuze yuko ataburyo ifise. Twebwe leta siyo yadutumye ngo tugire iyi migwi yo koga, wabaye umurimo w'umwitumo wo guteza imbere abakinyi abarundi boga n'Uburundi. Babufise bakabuduha ni vyiza, mugabo bataburonse ntitwoca turera amaboko. Nk'uko mubizi, uru n'urukino rusaba uburyo mu ntango kugira uhongere mu kibuga cago uba watanze amahera. Umva rero ni ibintu dusa nk'abamenyereye. Ubwo buryo buba mu bavyeyi, mu bene imigwi, hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu, kuko bavuga bati tubarere hakiri kare biri wanyu, turabe ico dushobora kubafasha ntimusibe muri izo nkino. Kuva rero muri myaka 4 iheze, twibaza yuko ata nkino turasiba zo mpuzamakungu. Uyu mwaka dufise amahiganwa dutanguriye kuri iryo rizobera mu Rwanda mu kwezi kwa 12 mu ntango. Nkuko tuba tubikora, hariho ihiganwa tuzogira ry'amashuri matoyi mu vyo koga kugira tugire detection de talent. Hanyuma rero muri December, muri uko kwezi kwa 12 nyene, ekipe yacu y'abana bakiri bato ku buryo buke nyene twotwaye benshi, muga tuzotwara abana 2 b'abahungu guhiganwa mu ihiganwa ry'aba junior rizobera muri Ile Maurice mu kwezi kwa 12 itariki 5 gushika ku itariki 10. Iryo higanwa rero zoba ari ubwa mbere tugitabiriye ihiganwa rya junior, n'abakinyi bake babaho, abasore 2, umwe afise imyaka 16 n'undi afise imyaka 18, baherekejwe gusa n'umumenyereza
murazi ko benshi tumenyera kuba ari aba officiel barenga ko serukira federation serukira iyindi migwi mugabo kubera uburyo buke hazogenda umumenyereza gusa umwe nabo banonotsi batatu. Umva rero butasigaje rero amahiganwa atatu simake tuzogira muri uku kwezi muri iyi minsi imbere y'uko umwaka uhera. Muri ncamake rero ni ibi nenda bahamagariye kugira ndabayagire mu bimenye ntimusubire kutwidogera ko narubise mu twidogera ko tubabarira ko tugiye guhiganwa ku munota wa nyuma. Hanyuma twabara yuko ihiganwa rimeze gene tunganijwe kumbura abamenyesha amakuru b'inkino urabizi ko muvuga football cyane kandi n'ukuri ku isi uryo rukino rurakomeye ni rukino rusumba izindi cyane izindi mu bantu bavyemera. Urugo koga nago kumbure ntiruzwi cyane kuko nabazi koga mu Burundi si benshi. Uryo rukino nago kabuze yuko rukinwa hariho hose henshi mbere cyane cyane izindi nkino izi zose zashizweho n'abakoroni ni nkino ziteye imbere usanga zoroshe gutunganya mugabo urukino rw'iwacu murazi yuko kera kwa koroni aha cyarazira ko hashika utari umwana w'umutware. Byumvikane ko urukino mu ntango utashobora gutera imbere nk'izindi nkino mugabo ababizi ngaha murabona ko hari aba journaliste mufise imyaka itandukanye. Natation ho yatanguriye benshi muraza aho yatanguye mbere batwenga bavuga yuko itazobana sport mugabo amatwa asumira namwe muraba ingene bisigaye bimeze murabona ko cyahindutse. Kugira rero ikintu gihinduke nuko hari bagikora bagikunda. Urukino rwavuye hasi ubu rusigaye twebwe tubibona ari urukino ngaha mu Burundi mu nkino ziko zatera imbere. Murabona ko nka tuhamagariye hasanzwe hariho biro mu masport menshi ntarashobora kuronka amabiro. Ibyo ni iterambere tuvuga yuko twakoreye kandi tuzobana dukora kugira rutere imbere cyane. Ubu uno babara yuko dufise abana bariko barogera mu bihugu yo hanze muri urukino rwo mu Rwanda ntizoshobora kubatumira kubera baheruka guhinduraho bogera vuba. Hari nk'uwagiye mu Faransa muri centre y'u Bufaransa vuba nta kwezi kurahera uyo rero twaje tumutumira twaze kutuzanira amamedaye ngaha muri Soleje kuko nabamufasha ntibari kuvyemera. Ukuvuga ko ariko arimenyereza kugira azoje mu burya higanwa ry'isi yose muri Jeux Olympiques. Wafise rero bourse ya Jeux Olympiques mugabo hari n'izindi bourse turazifise ubuho baraye twemereye ko abana bacu bazoba bari bashobora gutorwa mu maburse za kaminuza bakabariha amakaminuza bari bishoboye. Izi universite zo mu bihugu za Hongrie zemeye kuzazira tanga amaburse ku bijanye n'ubumenyi bw'abana bacu. Nukuvuga ko abana bacu bahamagarira kwiga amashuri nugira competition. Natation nta mahera menshi iriho mugabo harimo uburyo bw'ihiga za kaminuza nziza uciye muri natation. Uwo dufise mu Bufaransa yarahejeje kaminuza arihigwa na federation ya y'isi yose iraba ivyo koga. Urumva ko ari ikintu kidasanzwe. Iriganwa rero tugiye ko mu Rwanda ndabivuga ritunganijwe mu nkino nyinshi. Uvuga bana dutwaye abo 12 uzogira bike azohiganwa incuro 13 mu minsi 3. Incuro 13 mu masport menshi ntivyoshoboka
gukina ihiganwa no munsi ngo usubire kabiri gatatu kane wikurikiranya umunsi umwe. Tubashize ku nkino Abarundi bazoboneka inshuro 149. Ni ukuvuga yuko hariho inshuro 102 hazoboneka umukinyi umwe ku rukino yisangije. Aho kenshi tuba twashizeho babiri uko banganya imyaka. Mugabo kubera ari bake, abandi bazohiganwa niba higanwa hose bazohiganwa ku nshuro bishika 300. Twebwe urumva yuko uzohiganwa ku bice gato birenga igice, ni ukuvuga nk'igice. Ivyo rero niko banatanga n'amanota. Iyo mutubajije mwebwe abamenyesha makuru, benshi batubaza umenga ni hakurya ko muri football, mbega Burundi bugira kangahe mu kwoga. Twebwe rero ntivyoroshe kubwira uvuge yuko igihugu kigira kangahe mu kwoga, bakirabira ku mamedaye yazanye no ku manota baronse. Kuko si equipe hajya bavuga ngo Uburundi bwa kangahe mu gukina football, mu rukino runuru nuko bafise equipe imwe. Uvuga twebwe ubiravye neza equipe, umukinyi bagize equipe yiwe. Uko twara benshi bazi koga niko amanota aba menshi. Umwaka uheze twatwaye 5 muga tuzana amamedaye 20. Iyo yabaye raporo ya mbere muri sous-region, twatwaye abana bake tuzana amamedaye menshi. Mugabo ntitwashobora kunganya amanota n'amamedaye nka Uganda yari yatwaye 55. Ibi rero bituma abana bacu bamenyera bahiga amahiganwa kandi baserukira igihugu neza. Aho tugeza turazi yuko uburyo bugoye. Icumba kimwe mu Rwanda bazokirihisha 120 ku munsi ku mwana. Ku minsi 4 urumva ko amahera ari menshi. Uyashize mu Barundi ugacisha muri za banke zibaha ku rugero ruzwi na leta, n'amahera atari munsi ari hafi n'amahera arenga miliyoni n'igice. Ucishije muri bwa buryo dukunda butemewe n'amategeko, ho usanga amahera abaye menshi kandi ayo mahera ntayo tugira. Ni ukuvuga rero ko twavuganye n'Abanyarwanda, turababara yuko dushaka kuza, mugabo ayo mahera tuzoronka. Tugiye tubwire twimenye, turondera amahoteli azimbutse. Iyi hoteli bateguye n'amategeko ya Federation Internationale yuko bateza kubashikiriza muri hoteli zimvye, niko babigenza. No ngaho umunsi twabiteguye, abo bantu zobategurira mu mahoteli ya mbere ngaho i Bujumbura n'amategeko. Mugabo rero twarababareti mutwemereye mugahumiriza, ukatwemera yuko dashikira muri iyo hoteli tuzoza. Ubu rero twaravuganye nabo, n'uno munsi twavuganye yuko baduhaye uruhusha kwironderera aho dushikira hazimbutse. Mugabo cyangwa ngo bizoca bigenda, bo nyine bazotanga raporo. Twizere ko bazotanga raporo nziza. Twebwe tuzobikorana tukoranye n'abaserukira Burundi mu Rwanda kugira na twebwe dushike ahantu heza. Ndavyizeye. Ico ndabizeje ko nuko ihiganwa rizoba kandi rizoba neza.